Ndabaramukije cane nongera ndabaha ikaze guys. Ni jewe nyene Barack Obama ntahengeshanya kuguma ndabatamwo utu trike tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. So guys, no musi ndaje ngo ndabereke akantu k'ubwenge kari muri Facebook. Guys, waruzi yuko kuri Facebook ushobora kurekipera canke kubona canke kugarukana amafoto yose wari warafuse guys. Rero guys, muri iki cigwa c'uno musi nje kukwereka ukuntu woshobora kubona amafoto wari warafuse kuri Facebook yawe kandi ugashobora no kuyagarukana nkaho wasubiriye kuyapostinga kandi wari warayafuse guys. Hari igihe usanga hari ifoto kanaka wafuse kuri Facebook ariko hakagera igihe usubira kuyikenera, rero ukibaza ati vyogenda gute? Rero bana nanje gushika impera y'iki cigwa ubone ko woshobora kuvyikorera ukashobora kubona ifoto canke amafoto wari warafuse guys kuri Facebook yawe. Ico ndagusaba guys, chaîne ni ibigezweho kuri telefone, rabaho hepfo handitse subscribe canke s'abone, ufyondeko uce fyona no kuri ako gakengeri, ufyonde kuri tute canke all kugira ibi vyigwa nk'ibi ntibizoze biragucika guys. So bazo bifashe rero, hama tubandanye nako gatrike kuno musi nabateguriye. So guys, nibaze yuko rero mwabihejeje. Ikintu rero ca mbere, urinjira muri account ya Facebook yawe, okay? Urinjira muri Facebook yawe, hama uze aha kuri aka ga profile, haba hari profile yawe agafoto gatoyi, fyondeko nk'uko, okay? Nk'akarorero twebwe tugomba dufute amafoto, okay? Reka dufute nk'iyi, ngoma tuyafute, hama turaza kuyarekipera. Dufyonde ngaha kutu tuburungu dutatu nk'uku, hama dufute ifoto nk'uko bisanzwe, ni ngaha kuri déplacer dans la corbeille guys. Dufyondeko nk'uku, hama dufyonde ngaha nyene iposte tuyifute, okay? Ya mbere iragiye, niyi kandi tuyifute, mwe munkurikirane gusa guys. Niyi tuyifute, tuze ngaha nyene kutu tuburungu dutatu, hama dugire hahandi nyene ngaha kuri déplacer, okay? Hama dufyondeko niyi tayari, murabona yuko tuyifuse, murabona yuko dufuse amafoto abiri. Guys, ndibaza murabibona amafoto, murabona yuko yayandi twahejeje kuyakurako. Twagiye rero ukuntu tuyarekipera. Ukuntu yarekipera rero, uraza nkaha, uraza ufyonde ngaha kutu tuburungu dutatu, sorry, ufyonde kuri aka gafoto kawe gatoyi, hama ucuza urabe kutu tuburungu dutatu guys. Aha kuri kuri profile yawe nyene ufyonde kuri utu tuburungu dutatu nk'uku, okay? Hama ucuza urabe iyi jambo ngaha yanditse archive, aha niyo uca ufyondako, haba mu congereza canke mu gifaransa hose yitwa archive, hama ufyondeko nk'uku, okay? Umaze gufyondako rero guys, ucuza aha hantu handitse corbeille, aha kuri corbeille niho uca wemezako guys. Rero urabona ya mafoto twahejeje gufuta, twafuze poste zibiri mwabibonye. Reka rero guys, ikindi kintu naco ndabibutsa, ibi bintu bikunda kuyarekipera aya mafoto mu gihe hatarahera imisi 30 uyasiprime. Urabona ko nk'irya twari dufuse le 14 février, mubona yuko Miss 29 no kuvuga bica biza biriharura. Rero uza gusangamo amafoto wafuse hatarahera imisi 30, kuvuga ukwezi kumwe. Hama rero uca uyemezamwo muri utu dukaro ngaha, fyondemwo nk'uku no kwiyi kandi ufyondeko, ugire nyene izose ushaka gukuramwo, biravana n'izo usanzemwo. Hama uca ufyonda kuri aka kantu ngaha musi, ndibaza murakabona guys. Tuca tugafyondako nk'uku, hama dufyonde ngaha, dufyonde kuri wi, okay guys? Tayari murabona yuko batweretse yuko zavuyemwo. Twagiye rero dukorera uturu tuze kuraba ko amafoto tuza kuyasanga. Mwabonye ko ifoto ya mbere yari y'urya mukobwa, reka dusubire tubirefreshinge nk'uku, hama turabe yuko ari itangura, hama hagakurikira ya yindi yiwanje, okay? Tafuse amapost abiri, connection ndabona atari kirenga, okay? Twagiye dusubireyo turabe guys,
dufyonde hahandi rero ku gafoto gatoyi turabe ko poste zacu zagarutse. Okay, turindire hepfo biheze kugira chargement. Okay, turabirindira nta ribi, turabe yuko amafoto yacu twarekipeye yashoboye kugaruka guys. Okay, turindire. Yes guys, twagiye rero tumanuke turabe amafoto yacu guys. Murabona yuko amafoto twari duhejeje gufuta twagarutse kuyarekipera guys. Mwabonye poste zari zibiri twari twafuse, namwe ndibaza nivyo mwibonera guys. So nuko rero nibaze yuko abantu mwari mufise iki kibazo shoboye kubatorera umuti uko bishobora gukorwa guys. Ndabibutsa guys, mubandaye mudushigikira kandi ndanabashimira ukuntu muriko muratwitangira mu kudushigikira mu gusangiza abandi ibikorwa vyacu, mutibagiye gukora kuri subscribe guys. Ndakwibutsa amakomantere yanyu aratumotiva. Andika muri komantere ukuntu uba wakiriye icigwa guys, wandike ukuntu nimba ari ico twohindura, nimba ari ikibazo ubufise, nyene vyose ubishire muri komantere. Biradufasha kuraba nimba hari ico tuba dukwiye kongeramwo mu vyigwa tuba canke hariho ivyo twokuramwo guys. So nuko rero nibaze yuko mwabonye uburyo ibi bintu dushobora kubikora guys. Ndakwibutsa rero ukaba utarugurura konte ya 1xBet guys, ugurura konte ya 1xBet ukoresheje code promo ibigezweho mu ndome nkuru guys, nkuko mubona vyanditse ngaha, hama uheze wironkere bonisi ya 200% kuri depo ya mbere ukoze hatarahera amasaha 28, tutibagiye na ya bonisi batanga kuwa mbere no ku munsi wa gatanu ya 100% kuri depo ugize. So ciao ciao rero, tuzosubira mu kindi cigwa kizokurikira. Bye bye.